Ubushinwa buriko bukora iki muri Kongo? Wazalendo baragwanye bafite objectif yo gutera mu Rwanda kuko baratewe intambara ibera muri Kongo. Abajenerali b'abakongomani barahawe amafaranga menshi barazibira, baravuga ati babwira abazalendo ati imuhagarikiraho dusubira inyuma. Kubiza amadiskuru Kagame akunda gushikiriza akenshi aragiriza cyane Uburundi. Museveni amadiskuru avuga aragiriza cyane Uburundi na Kongo. Diskuru perezida wa Kenya ashikiriza aragiriza cyane Tanzania. Igisenyi harabereye intambara ikomeye cyane, aho iyo ntambara abanyarwanda bari bagize n'ubwoba bukomeye cyane gose, bari bagize ubwoba cyane. Museveni yashoboye gushikiriza Barundi, yasavye yuko gisirikare cy'u Burundi FDNB cova muri Kongo. Ariko nkatwebwe nk'abarundi tumaze kubona ibi bintu yo biriko biratera bija, igisirikare cy'u Burundi hamwe kitoba kiri muri Kongo. Ico nababwiye kuri Red Tabara mu bisanzwe uko bisigaye bimeze nuko hari abantu benshi, amamedia menshi ahora yihijambo akavuga ibintu kuri kumugwi Red Tabara, umugwi w'abarundi, novuga neza yuko ari b'abarundi bita abarundi bipfa mutima, kuko burya umuntu iyo amaze kuba ari umuntu akuze ariko akagira cyumviro nk'ivy'abana bato akaba remwe mu kajagari, wisanzwe uyo nta utamu muvuga nabi kabisa, nta utamubahuka ko umuntu agateka ni wakihereza. Muzogerageze muraba abantu bose bubashwe agateka barakihereje kabisa, barihaye ijambo. Rero uyu mugore Tabara numugwe novuga neza yuko atabubasha na bumwe ufise mu migambi ivuga ibwira abantu, atari imigambi gusa yo gutera ubwoba gusa abene gihugu. Leta Tabara muri rusansuma iherutse kuba basanze ifise abasoda bagera ku 800 bonyene. Ico gisirikare rero mu bisanzwe ntabwo kiba gikwiye na gato, abara abasirikare bakeyi cyane gose, ku buryo abasirikare atamugambi numwe bopanga swate wo kuzibira imbube z'igihugu canke gutera igihugu. Ubisanzwe n'abasirikare bakeyi cyane gose, ubu barashobora kuba baragabanutsemo kuko bamwe barabifashishije, perezida w'u Rwanda yarabifashishije muri Kongo, canke bakaba barungutse abandi bakeyi, ariko urumva neza yuko iyo nombre ikiri hasi cyane. Ikindi naco momenya, hari ikintu nza kubabimenyesha ukungene inama icavuye neza na neza mu nama yabereye mu Buganda, yahujemo abanyecubahiro bagiye batandukanye, na nyene cubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari yagiyeyo, na n'umushikiranganje w'u Rwanda Kabarebe, James Kabarebe nawe niyo yarari, hamwe n'intumwa ya Tshisekedi muri Kongo niyo yarari, yarirongowe rero iyo nama nyezina na perezida wa Uganda Yoweri Museveni. Ivyo bintu rero ivyabereye muri iyo nama, perezida w'u Burundi yarashoboye gushikiriza ivyo yakoze, kuko yarongoye niwe yarasanzwe arongoye iyo nama. Yarashoboye gushikiriza ivyo yaranguye muri iyi myaka 2 yari iheze atwaye ico gisata. Rero niho ahejeje kubishikiriza perezida wa Uganda Museveni yarafashe ijambo, aratanga aravuga ibintu byo bitandukanye, aho yagarutse cyane mu kahise ka Kongo. Ibi bintu mubona vyo muri Kongo M23 nukuntu iyo intandaro yavyo niyo vyaje biva ukungene vyagiye birakurikirana mu majambo. Mu ncamake yagiye arashikiriza ubwa mbere bwobwo we nabo bagiri, kuko nawe ari mu bagirizwa M23, yarashoboye guhakana yuko atari nyuma M23 kandi atayishigikiye na gatoyi.
ariko mumenye neza yuko icyo umuntu avugiye kuri mikro kiba gitandukanye cyane n'icyo umuntu aba ari nyezina uwaba ari we mu bisanzwe nyezina muri we. Rero ndaza kubabwira n'impamvu nababwiye iryo jambo turi kumwe nubwo ntashaka kubatevya cyane, murabizi ko ntashaka kubatevya, ahubwo mbashaka kubabwira ibintu mutashoboye kumenya, ibintu mutashoboye kumenya ivyari vy'indani, kuko ndazi kubera mwebwe ndagira ingufu zo kurondera ibintu hirya nino. Rero mu bisanzwe ubu mugwi M23 ufiswe na Joseph Kabila ni wafashe mu minwe M23. Iyo systeme rero yakozwe, iyo systeme yitwa ngwiki, iyo systeme yitwa amakungu ave inyuma ya Kagame na Museveni, ko aribo bari mu bashigikiye M23, bari inyuma ya M23, ariko vyitirirwe yuko ari umukongomani mugenzi wabo yahoze ku butegetsi afise M23. Ariko mumenye yuko ujya Joseph Kabila ujya n'umukomisiyoneri, ujya n'intumwa, ujya n'inkigitarugwa Museveni na Kagame bacako kugira bibe muri Kongo, kandi murazi ko bivye kuva kera cyane baciye kuri Joseph Kabila. Rero ibintu byinshi yagiye arashikiriza Museveni, ngarutse nyuma gato waragerageza kumva neza yuko umenga ari targeting Burundi, ari karabuha message hamwe na Kongo, ari karayihereza message ko yaratanze akarorero aba president bagiye baraca kubura amazi imyaka amaze ku butegetsi, abakuru b'ibihugu benshi bamuciye mu minwe kandi bose usanga barabagenze. Rero warumva neza yuko umengo ariko aragiriza Uburundi kwita mu bintu bitaburaba. Mu bisanzwe we yarabwagiriza mu majambo apfobetse kwita mu bitabaraba, kuko abantu abanyarwanda n'abaganda n'abakenya bose bakubwira bati Uburundi ngo buriko bwita mu bitaburaba. Ariko rero inyishu y'umurundi rero nyezina kandi tomo itahuritse niyi: Uburundi butezwa kuguma muri Kongo kubera mission ihari. Uburundi bwarayimenye ibanga rihari, impamvu M23 yagiye gutera muri Kongo, impamvu Museveni, Kabila na Kagame na president muri Kenya bacuditse ubucuti ari bamwe, iramaze kumenyekana kandi abenshi baramaze kuyimenya. Ikindi naco cyongereko niki: ibihugu rutura, ndavuga Amerika n'Ubwongereza buri inyuma ya Museveni na Kagame. Burusiya n'Ubushinwa buri inyuma y'u Burundi na Kongo. Ivyo bihugu rero murazi neza ko bifite concurrence nini cyane, guhera no hariya mu bihugu vyabo nyene urazi ko bitavuga rumwe. Rero bimaze kuba muri iyo nzira, umuntu wese acabona impamvu ibi bintu umuntu akwiye kubikurikirana hagufi, kuko ntabwo ari ibintu bito cyane, ntabwo ari ibintu bito. Rero ugerageje kumviza amadiskuru Kagame akunda gushikiriza, akenshi aragiriza cyane Uburundi. Museveni amadiskuru avuga aragiriza cyane Uburundi na Kongo. Diskuru president wa Kenya ashikiriza aragiriza cyane Tanzania. Uza gusanga vya bintu bigaruka biri hahandi nyene kwa kondi nyene. Ivyo bintu rero nk'umurundi canke nk'umukongomana hari yokomeza asaba Imana, kuko nuko iyo video ntobereka video y'ibintu vy'intambara YouTube ntibikunda cyane, muri amaze kubona na Baroki n'abandi. Mu bisanzwe amavideo, hari amavideo amwamwe YouTube itemera ko aja ku rubuga ahagaragara. Rero iyo video nari kwibereka aho umugwi wazalendo, abakongomani wazalendo ndibaza murabazi neza, muramaze kubamenyera, n'abantu bariko baragwanira igihugu cabo Kongo. Wazalendo baramaze kubona yuko mu gisirikare ca Kongo jusqu'à na hariya abasoda benshi b'abanyarwanda, hariho ba maneko ari benshi cyane, bariho batariho. Rero
Wazalendo baragwanye ubu bafite objectif yo gutera mu Rwanda kuko baratewe intambara ibera muri Kongo nabone bafise mission yo gutera mu Rwanda. Hirya ejo barashoboye gutera igitero barica ba M23 benshi no kuri Facebook hari abasuda bamwe mwana agenda postinga abasuda benshi bagize nibibazo banafashwe baragirirwa nabi baba Wazalendo bahemukiwe n'abagenerali b'abakongomani baherejwe amafaranga kuko ibintu by'intambara ni ibintu bitwara uburyo bwinshi cyane mu nzira izi z'ibigwanisho mu nzira z'ibifungurwa mu nzira z'indege ko ari intambara usanga ziko zibera mu kirere zikoreshwa n'amadrone hariho intambara ziba ziriko zibera hasi zintembere zo hasi rero byose bitwara uburyo kabano nini nzira rero yo gutanga igiturire buryo uri kuragwana n'umuntu agusumvye uburyo arashobora kugutsinda kandi we wari gwira umutsinde. Igisenyi harabereye intambara ikomeye cyane aho iyo ntambara abanyarwanda bari bagize n'ubwoba bukomeye cyane gose bari bagize ubwoba cyane bari bagize ubwoba bikomeye ku buryo ibisaka vyimbwa vyari bihiye. Rero abagenerali b'abakongomani barahawe amafaranga menshi barazibira baravuga ati babwira Wazalendo ati imuhagarikiraho dusubira inyuma. Wazalendo bacabagwa mu mutego barakubitwa baricwa baragirirwa nabi bahemukiwe na bene wabo. Ivyo bintu rero je nkaca niyumvira nti none Felix Tshisekedi ariko akora iki kuko ni vyiza kuvuga ivyiza vy'umuntu no kurobanura erere amwe usanga yakozwe. Tshisekedi atwara Kongo ifite amafaranga menshi cyane ariko ayo mafaranga u Rwanda rutanga kugira mission nk'izo ntizipase wewe ntayo yotanga. Eske ntubona yuko bikwiye ko nawe yo yatanga kugira ashike kuri ico kintu? Ikindi naco Ubushinwa buriko bukora iki muri Kongo? Buriko bukora iki muri Kongo ko ibi naho bigeze vyamaze kubasiriye ko abari nyuma M23 bamaze kwigarama bagashinga ujeje gukontrola M23 bisigura yuko babisobanutse n'amakungu arabibona akavuga ati aba bantu sibo kabisa uri nyuma yavyo n'uyu kandi n'uwi wabo. Iyo ni politike bashowe gukina kandi ugerageje kuraba politike y'abagabo bayikina mu nzira umenga irorosha ariko ibirimwe imitego myinshi cyane kuko umuzungu wewe ivyo umushikirije bigaragara n'ivyo atahura. Murazi neza ko natwe Burundi twafatiwe ibihano mu bintu by'uburofa bitanasobanutse. Twafatiwe ibihano ari aba niyo mbare nabande bagiye babwira amakungu ngo Burundi uriko butera akajagari ngo bwica abantu ngo leta ngo uriko ngwica abantu uriko girante amakungu acajaniranwa n'ivyo. Rero mumenye yuko amakugira atahura ikintu amakungu si ngombwa yuko urinda kuzana reality ibihumbi 10 kugira ngo abitahure. Utanga reality gusa imwe gusa ishobora kubigaragara kiba kirangiye. Rero abandi bantu rero nabo n'ubutumwa Museveni yashoboye gushikiriza Barundi yasavye yuko gisirikare cy'u Burundi FDNB cova muri Kongo ariko nkatwebwe nk'abarundi tumaze kubona ibi bintu yo biriko biratera bija igisirikare cy'u Burundi hamwe kitoba kiri muri Kongo abarundi twogira ikibazo gikomeye cyane kuko abakongomani bo bafite objectif yo gutera muri Kinshasa gushika Kinshasa. None gushika Kinshasa inzira y'Kinshasa ni mu Burundi. Ure mu kiganiro gikurikira.